amategeko agasinywa n'abantu bazi ubwenge, abatwara ibihugu, batwara amahanga, bagasinya itegeko ngo umugabo ku mugabo abane n'umugabo, umukobwa ku mukobwa babane nta ngorane. Imana mu kintu kimva cyatumye ihaguruka ku ntebe yayo irimanukira ni Sodoma ni Gomora. Kubera icyo cyaha Imana irarimbura, umva, irafuta igihugu kiribagirana. Sodoma Igomora irafutwa kubera iki cyaha. Ariko uyu munsi nicyo gishyizwe hejuru. Bakunzi ba CANAAN TV, n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka dusenge. Mana yanje, mwami Imana, ubu byagiye ahera hahera cyane, wewe usakaje ubwiza n'ubutware no kugoroka kose, nje imbere yawe ngo himbaza Mana, nje imbere yawe ngo utazira kuko urabikwiriye, nje imbere yawe ndirimba ishimwe ryawe mwami Imana, ko ari nacyo twaremewe kugushima no kugutazira. Uri Imana igira neza bugaca bukira, uri Imana idukunda, uri Imana itwitwararika muri byose Mana. Ngushimira mwami Imana ubuntu bugeretse ku buntu, udahengeshanya kutwereka uko bukeye nuko bwije Mana, kuba turiho n'ubuntu bwawe. Nicyo gituma imitima y'abere ikwiye guhora igushima uko bukeye nuko bwije, kuko umwana w'umuntu ntacyo kwishoboza atagishobojwe nawe. N'ubu ndakwiyambaje muvyeyi mwiza, ubane nanje kandi ungirire neza kugira mbere umugisha banyumva. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise, amen amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rigira vuga ngo gira umwete wo kurondera ubwenge bw'Imana kugira wikize urupfu. Haleluya. Gira umwete wo kurondera ubwenge bw'Imana wikize urupfu. Bana b'Imana, nta kintu kibabaza nko kupfa umuntu arogreta, ariko biraryoshe ko umuntu niyapfuye apfa ahimbawe avuga ati ndatashe, ati ndatashe kwa data. Reka dusome rero mu Migani igice ni ca 38, dusome umurongo wa 32 dushikane ku murongo wa 36. None rero bane banje ni mu nyumvi, kuko abitondera inzira zanje arabahigwe. Mwumvirize inyigisho muca ubwenge, kandi ntimuzozanke. Harahiriwe umuntu anyumviriza kama arerekeye ku myugariro yanje uko bukeye, agategera ku bishimaryango byanje. Kuko uwundonse wese aba aronse ubugingo, kandi akazotoneshwa n'Uhoraho. Ariko uwuncumuyeko abagiriye nabi ubugingo bwiwe nyene. Abanyanka bose bakunda urupfu. Imana idufashe. Murumva, ubu ni ubwenge. Ni kuvuga ngo ubwenge ni ikintu gikomeye. Ubwenge mwumve ko butandukanye n'ubumenyi. Ubumenyi turabwiga mu mashuri, biga ibiharuro, igifaransa, icyongereza, amasiyansi, ibintu byose bijya byose, marange byose burya n'ubumenyi. Ariko ubwenge bw'Imana, ubwenge bumurikiwe, bugutoza indero nziza, bugutoza guhitamo neza, bugutoza gufata ukarobanura ibitagira ikimazi ukabireka, ugakora iby'ikimazi. Ni ukuri hari abantu unabona babarize amashuri baraminuje, ariko ukaraba inyifato yabo ukabona ari bijuju. Ariko bashitse imbere y'urupapuro, bashitse imbere y'amaproje, bariko barakora amaproje, bakora ibintu by'ibitangaza. Ariko haraba inyifato yabo ukabona ntibagira ubwenge na bukeye, bakora nk'ibikorwa n'ibikoko. Kuko igikoko nicyo kitagira ubwenge, ntikigira mpwemu w'Imana muri ico. Igikoko gikora ibyo kibonye, kibikorera aho kigombeye hariho hose. Mugabo umuntu afise ubwenge bw'Imana, ubwenge bumurikiwe, ubwenge burongowe na mpwemu yera, amenya guhitamwo ibyiza, ibibakabireka. Haleluya. Ngo none rero bane banje ni mu nyumve. Ubu n'ubwenge buriko buravuga ngo kuko abitondera inzira zanje, ariwe uwitondera inzira zanje ari wahiriwe.
kwitondera inzira y'ubwenge bw'Imana arahiriwe. Mwumvirize inyigisho muce ubwenge. Ngo mwigishe mwumvirize inyigisho muzikunde muzishire ku mutima. Maze iminsi ndiko ndensista kuri iki kintu bantu b'Imana, kandi mumenye ngo burya ku bintu by'Imana, ibintu by'ijambo ry'Imana, ibi birimwe amajambo menshi, ariko iyo wumvise mpwemu w'Imana aguma kurongorera kuvuga ku kintu, kumva ico kintu bakigwira muri wewe, haba hariho abariko barabwirwa. Najewe biriko biranyigisha, kuko ijambo iyo tariko rirakwigisha nawe ntirishobora gufasha n'abandi. Oya, ntirishobora kubafasha. Rero igituma mpwemu w'Imana ariko arensista ku bwenge, nuko dukeneye ubwenge bw'Imana. Turakeneye kurongorwa n'ubwenge bw'Imana. Haleluya. Umunsi abantu benshi ariko barazinira kubera kubura ubwenge. Abantu bose ariko barakora ibyankwa n'Imana kubera kubura ubwenge bw'Imana. Haleluya. Mwumviriza inyigisho muce ubwenge kandi ntimuzozanke. Muravyumva. Mwe twatangura tuvuga ngo wumvise ahantu hari amaseminere yajemwo. Hariho n'abantu tumena ngo yakanga jewe ntavyo nkeneye. Ntavyo ukeneye gute? Umunyabwenge akunda kwigishwa. Umunyabwenge akunda kumenya. Haleluya. Mwumvirize inyigisho muce ubwenge kandi ntimuzozanke. Harahiriwe umuntu anyumviriza. Haleluya. Akama arerekeye ku myugariro yanje uko bukeye. Agategera ku bishimaryango vyanje. Aguma ategereye. Aguma arindiriye. Aguma umwanya wose ari maso. Nta kimucika, nta kimurengana. Amenya guhitamwo ibyiza bibakabireka. Haleluya. Ngo kuko uwundose wese abaronse ubugingo. Uronse ubwenge bw'Imana, ubugingo budashirira bufise. Uko ivyagezwe by'Uhoraho abirimbura ku murango no mwijoro. Ivyagezwe by'Uhoraho aravyubaha, niryo tara rimumurikira. Kubera yahisemo neza. Haleluya. Ngo kuko uwundose wese abaronse ubugingo kandi akazotoneshwa n'Uhoraho. Umuntu arongwa Imana ntiyivuguruza ku ijambo ry'ayo bantu b'Imana. Imana ikunda abayikunda. Imana ikunda abantu barongorwa n'ivyagezwe by'Uhoraho. Imana iravuga ngo jewe ijambo ryavuye mu kanwa kanje ndariteramiye. Haleluya. Ngo ndariteramiye kugira ngo ndarishitse. Ijambo rikavuga ngo hako ngo hagira urunyugutu rumwe, indomi imwe, ngo iva ku ijambo jewe Imana nivugiye. Ono kwemera isi n'ijuru bigakugwa. Wumve akerepo Imana itena ku ijambo ryayo, iri inyuma yaryo irarikurikirana cyane. Rero wumva Imana yo guhemukira gute? Yo bariyo yihemukiye, yo bariyo ikoza amakosa. Urazi gutanga promesse hamukayivamo. Imana rero ishaka kuva muri promesse yayo. Si umuntu ngo ananirwe, si umuntu ngo abeshe. Imana ikora ibyo yavuze kabishitse. Haleluya. Haleluya. Ngo kuko undose we abaronse ubugingo kandi akazoteneshwa n'Uhoraho. Ariko uwuncumuyeko abagiriye nabo ubugingo bwiwe. Murumva bantu b'Imana, ubugingo nibwo buzobona Imana. Ubugingo bwacu nibwo buzobona Imana. Rero umuntu yihemukira ni usuzugura ibyanditswe muri iki gitabo. Umuntu abisuzugura bariko arihemukira. Aba ariko arihemukira kuko amategeko y'Imana naye. Rero igihe uyasuzugura ntuburi kuhemukira Imana, ni wowe uri kurihemukira. Uburi kuhemukira ubugingo bwawe. Haleluya. Ngo ariko uncumuyeko abagiriye nabo ubugingo bwiwe nyene, abanyanka bose ngo bakunda urupfu. Mwumvise? Abanka Imana, abanka amategeko y'Imana bakunda urupfu. Bakunda urupfu. Kandi ndababwirega abantu b'Imana, abantu benshi baranka amategeko y'Imana. Barayanka pe. Je namye nitegereza uyu munsi kubona amategeko agasinywa n'abantu bazi ubwenge, batwara ibihugu, batwara amahanga, bagasinya itegeko ngo umugabo ku mugabo abane n'umugabo, umukobwa ku mukobwa babane nta ngorane.
Imana mu kintu kimva cyatumye ihaguruka ku ntebe yayo irimanukira ni Sodoma ni Gomora kubera icyo cyaha. Imana irarimbura, umva irafuta igihugu kiribagirana. Sodoma Igomora irafutwa kubera iki cyaha. Ariko uyu munsi nicyo gishyizwe hejuru. Hari uwamyambwira ngo muri Suwede iyo ngo bariko baragira manifestation ngo bagira iminsi yo 3 kandi baba bari gusa n'abategetsi bose niho baba bari muri izo manifestation. Nkibaza Imana mu ijuru iraba gute abo bantu? Uyu munsi mu mashuri za maternelle za primaire ngo bigishe ivya homosexuality. Hari umuntu yambwira ngo dukora iki aho muri Canada. Ndamubwira cyo gukora n'ikindi ni ugusenga Imana ikaguha ubwenge ugutoza kwitoza indero nziza wowe ubwa mbere umurikiwe n'iri jambo, ukagira ubwenge bw'Imana, Imana ikakurongora ingene ukwiye kurera. Ingene ukwiye kurera, ingene ukwiye kwigisha abana bawe, kuko ahandi ho uburozi bwaramaze gukwira. Uburozi bwarakwiye mu mashuri, bwarakwiye mu matelefone, bwarakwiye mu internet, bwarakwiye ahantu hose. Nahacu nk'ababyeyi cyane cyane abagifise n'abana batoyi, ko bakuze bobo biranagoye, abagifise bato babatoze indero nziza yo muri iri jambo ry'Imana. Ntatuzohagarika, nta muntu n'umwe azobihagarika, kuko mu gihe cy'iherezo hazoba ubuyobe n'ubuyobe mw'isi. Ibi nta na kimwe kizohinduka, ariko harahiriwe urongorwa n'ibi, hama nawe akabitoza abana biwe, bikabarongora, bikabereka umurongo ngenderwako. Mugabo guhinduka nta kizohinduka, nta kizohinduka. Mu bimenyetso umwami Imana yavuze ibyo birimo. Hazoba inyigisho ziteye ubwoba, ubwenge ngo buzogwira. Uyu munsi harabanezerwa n'amatekinoloji. Mana yanje, hari ibintu biteye ubwoba ndababwiye. Ariko harahiriwe umuntu arongorwa n'ivyagezwe vy'Uhoraho, kuko bizorinda ubugingo bwiwe. Nta kindi kizorinda ubugingo bwawe atari ivyagezwe vy'Uhoraho. Kubirimbura kandi ukabigendera, si kubirimbura ukabishira mu ngiro kandi ukabitoza n'abawe. Na isiyo yaheze, ibintu birimo biteye ubwoba. Aho umuntu asigara kubwira ngo anezerwa no kuryamana n'irobo yakoze n'amaboko yiwe, akumva nimunezera. Ubwenge bw'abantu bwaragwiriye, ubwenge artificiel buriko burakora. Nahacu rero kwemera tukigishwa ivyanditswa kugira ngo biturindire n'abacu, bidutoze indero nziza, bidutoze. Hama n'umwami ngo azorinda ubugingo bw'abiwe, azorinda ubugingo bw'abiwe. Ngo abanyanka bose, umve ngo ari kuri 36, ngo ariko abancumurako abagiriye nawe ubugingo bwiwe. Abariko baragira ibintu byose biri contraire n'amategeko Imana yashinze, bariko bahemukira ubugingo bwabo, ntibariko bahemukira Imana, kuko ubugingo bwabo buzogwa mu mahonero. Haleluya. Ngo abanyanka bose bakunda urupfu. Abanka Imana, abanka amategeko y'Imana bakunda urupfu kandi bazopfa. Ariko abakunda ibyagezwe by'Uhoraho, akaba ari byo bibarongora ku murango no mwijoro, bakunda ubugingo bwabo kandi bazobona Imana. Muntu w'Imana, ico no kwifuriza aho uri hose, wewe wumva ururimi ndiko ndavuga, ndakwifuriza ngo hindukira, isigeze kure,
isigeze kure mudashobora kwiyumvira, kandi nta na kimwe mu biriko biraba bitaraha. Byose biraha, byarahishuwe, biri muri iki gitabo c'Uhoraho, byarahishuwe. Bisigura ngo nta na kimwe kitazoba, ariko abazorindwa n'abafashe ibyagezwe by'Uhoraho bakabigrava ku mitima yabo, bikabarongora ku murango no mw'ijoro, baryamye bakarimbura kuri byo, bakanguka bagenda kabirimburako, bikarinda intambuko zabo. Abo nibo bazozigamwa, ariko abandi bose bategerejwe n'urupfu rw'iteka ryose. Ariko ndakwifuriza muntu w'Imana ko woraga ubugingo budashira. Imana yo mw'ijuru ibampezagirire. Mana nyene ibihe, turaguhimbaza ko atana kimwe waduhishije, vyose warabiduhishuriye, utwereke ko ibihe bizogenda bikurikirana, utwereke ingene dukwiye kuvyitwaramwo. None muvyeyi mwiza, ndasenze sengera abanyumva bose ngo mpwemu w'Imana barongore, umwe wese agarukira ubugingo bwiwe, ko nta wundi n'umwe afise ububasha ku bugingo bw'umuntu atari wenyene. Nico gituma nsenga ngo mpwemu w'Imana akomeze kumurikira abana b'Imana kugira ngo bagaruke kandi barongorwe nawe. Urakoze Mwami Imana, icubahiro cyose kibi cawe, mw'izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.